Iki kiganiro cari ikiganiro kije hageze kuko urutonde rw'amatora rusa n'ugwegeranye naho ibiharuro ntabanduka vyavuye mu matora yose bitaraboneka, ariko harageze ko Abarundi dusubira kwicara uruhande rumwe kugira ngo turabe iyo tuvuye niyo turiko turaja. Hanyuma ngira ngo abasokuru murabizi bari baratubwiye ko igiti kitagukora mu jisho kabiri, kandi baranatwigisha yuko agasozi k'inda barirwa kahiye abagabo babona. Murabona amatora mu Burundi yamye adusigamwe imvune, yabayo mu 61, yabayo mu 65, yaba ayo mu 93. Twarabonye yuko gukuramwo icigwa, gukuramwo insiguro yotuma dutunganya neza ibikurikira bitama vyoroshe. Uretse amatora yo mu 2005 yaheze adateye induru zirengeje, ayo mu 2010 murabona ukuntu yagenze akasiga imvune nini mu gihugu n'ubu tutarakiruka. Twari twizeye rero yuko mu 2015 Abarundi baravye urwo rugendo rurerure tumaze kugira, bagira bati reka twikebuke dutunganye ibintu neza, dutunganye ibintu mu buryo buhumuriza bose, ariko nguko mwavyiboneye siko vyagenze. Kandi kuva ibintu vy'amatora bivuzwe mu Burundi mwarabonye ko bwabaye ubwa mbere turonka inyonko ikaze nk'iyo twabonye cane cane aha mu gisagara ca Bujumbura, hariya amaja mu buraruko bw'igihugu hamwe no mu buseruko bushira ubumanuko bw'igihugu. Murabona rero yuko ubu hari hageze yuko tugira tuti none ibi vyashitse kubera iki, vyadusizemwo imvune iyihe, mbe abana bizobagira kwingaruka iyihe, kuko nk'aba bana bo muri Bujumbura bumva ingoho zipupagura misi yose biruka, birabasigamwe imvune. Hanyuma ugwaruka, izo nkumi, iyo misore bobo ingaruka izobiyihe, umuntu akaraba ati mbe abakuze bobo, abagabo, abagore, umugabo hashitse ku rugero amara indwi zitatu, amezi 2 atako yifashe, adashobora gusumira n'umuryango, ikibanza ciwe ka bugabo mu rugo kiba gisigaye ari ikihe, umuvyeyi mu rugo wewe ivyo bintu biguma bimeze gutyo bimugiramwo ingaruka zimeze gute, abatama aho abagendana ubumuga. Ivyo vyose ni ibintu dukwiye kwicerera kugira ngo duce dutangura igikorwa cyo gusubira kuremesha imitima, cyo gusubira kubaka. Bindabana vyiza ko ubu inzego zategerezwa kuhaja zahagiye, umukuru w'igihugu ariho, inama nshingamateka iriho, inama nkenguzamateka iriho, leta iriho. Hageze rero ko abantu basubira ku kivi kugira ngo dusubire kunagura igihugu cacu, dusubire kucubaka. Ntibizokoroha kuko icatakaye gose n'ikintu mu gifaransa bita capital social, no kuvuga n'ikintu gituma abanyagihugu bumva ko ari abanyagihugu bose bakizerana bagafashanya, bakaraba ukuntu biteza imbere atari umwe wese kugwiwe hamwe abanyamwigenda ko, ariko Abarundi twese turi hamwe. Ico gikorwa rero kirahambaye ubu, kandi kizosaba abantu b'intwari bacicarira kugira ngo turabe ko igihugu cyo kiruka, kuko ni vyinshi ibintu vyononekaye, kuko hasi mvuze nk'ibintu bifatiye ku butunzi bw'igihugu. Woraba nk'ubu imfashanyo zo hanze zagabanutse rwose, haza isorosoro ku rugero rutabereye namba, agacaraba ni kori ryategerezwa kuva mu gihugu kubera izo nduru twarimwo ritashoboye kuboneka, ugasanga amafaranga yinjiye ugereranije nayo leta yari yarategekanije ni make cane. Bigasaba yuko umuntu ategerezwa gusubira kwiyumvira, mbe twebwe twizeranye, twebwe Abarundi ubwacu tuzokora gute kugira ngo n'amakungu asubire kutwizera, dusubire gufashanya mu buryo bubereye. Murumva rero yuko iki ari gihe cyo kurimbura, ni gihe gihambaye rwose. Mu gihe tworimbura neza tugashinga ingingo nziza zibereye, iki gihugu cacu kirashobora gukira. Mugabo kubona amatora yose yabaye muri iki gihugu cacu uretse ayo mu 2005 atagenze neza, no kuvuga yuko hari ingwara dukeneye kwicarira ka Barundi kugira ngo iki kintu ntikize gisubire.